abatari bake baramwize mu ishuri, abatari bake baramusomye mu bitabo, abatari bake yarabigishije kuko ari mu bantu bafite uruhara runini mu vya kahise ku Burundi. Yari kumwe n'abatohoji batandukanye banditse ibitabo bitandukanye kuri kahise ku Burundi, twavuga nko mu Faransa Jean Pierre Chrétien yabonetse cyane ari kumwe na Emile Moroha bariko baratohoza ivya kahise ku Burundi bavyandika. Emile Moroha rero yavutse mu 1940 havukira muri komine ya Kayanza Muruta, hama ariga amashuri yiwe kuva 1949 gushika 1953 Gatara. Mu 1954 gushika 1956 niho yafashe rero aja mu ishuri bitoye kore moyenne pédagogique y'Imusenyi, harabandanya mu mashuri arayarangiza Ingozi, hama araronka diplome yo kwigisha 1965. Niho yaciye abandanya rero aja muri École Normale Supérieure Bujumbura. Mu 1968 Mworoha rero araronka diplome y'umwigisha wa géographie, histoire n'igifaransa, hama aza kuronka rero bourse yo kugenda kwiga mu gihugu cy'Ubufaransa, aho mu 1975 yadefanda thèse yiwe rero kuri Université de Sorbonne. Kubwa Mworoha rero yakoze amabanga akomeye, yarabaye umwigisha muri NS kuva 1955-1956, acaraba rero nk'umushikiranganje ugwaruka inkino n'imico kama. Ikintu gikomeye kuri Mworoha niwe yatanguje mise vivatoire no munsi niwe yishinze ari ministre. Yarabaye rero kandi mu secrétaire général w'umugambwe Iprona uri ku butegetsi icyo gihe kuva 1988 gushika 1987, haraba umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi kuva 1982 gushika 1987. Mw'icyo gihe rero yara arongoye n'inama nshingamateka y'ibihugu rero vya CPCE, byari ibihugu byishize hamwe. Mworoha Emile rero yabaye umwigisha akomeye mu gisata cy'ivy'amayagwa na kahise, no kuvuga département ya histoire muri kaminuza y'u Burundi kuva mu myaka ya 1987 gushika 1990. Yongera rero araba umuyobozi mukuru wa Agence de coopération culturelle et technique ACCT, yari ijejwe ivy'imico, hama aja mu vya politike rero yo gushinga imigambi mu 1992, aho yagiye kuba umuhanuzi rero muri caki yararongoye abo muhanuzi w'umunyamabanga mukuru mu 1994 kuva 1995 gushika 1997. Yabaye rero umuhinga yigenga mu cyo kigo no muri UNESCO, aho rero yakoranye n'ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu ashira imbere ururimi rw'igifaransa, imbere yuko abo umushinga amateka kuva 1998 gushika 2004, kandi aguma yigisha no mu makaminuza. Yarigishije kandi kuva mu 2004 gushika mu 2012, aho yaje mu karuhuko k'izabukuru, amaze rero kuronka amanota menshi nk'umwigisha yitanze mu gusumba abandi. Yararonse rero n'agashimwe ka Pléiade, Association Internationale des Parlementaires de Langue Francophone, aho yaronse rero diplôme de commandeur des arts et des lettres yahawe n'umushiranganje wo mu Faransa yitwa Jacques Lang mu 1984. Bigisha muri kaminuza y'u Burundi n'abandi baranditse igitabo mu 2017 bavuga bati un demi-siècle d'histoire du Burundi, Emile Mworoha, un pionnier de l'histoire africaine. Urinzi ubona rero umuntu abigisha bo mu yandi makaminuza bafasha umwanya bakavuga bati uyu muntu tugira tumwandike ko iki kintu ni umuntu aba afite ikintu yakoze abantu bose bakabibona. Ni Mworoha rero yanditse ibitabo bitari bike, harimo nk'igitabo Histoire du Burundi abatari bake twabonye. Hariho rero n'ibindi bitabo yanditse ko twovuga nka teze yiwe yabaye rurangiranwa gushikaho abantu bayiga mu mashuri. Ndazi ko umuntu wese ashobora kuba yibaza ngo Mworoha iyo ari umuntu yobaye yashingiye kera, kuko twese kunyaka dufise twakuze mu mashuri twiga Mworoha kumbura umuntu yokweza ati Mworoha n'umuntu yabayeho kera. Yitavye Imana rero mu ndwi iheze apfira mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni bitaramenyekana neza ko iyo azohambwa, ariko bivuga ko ashobora guhambwa mu Faransa. Mu bitabo bikuru rero twovuga nka Histoire du Burundi, ni igitabo cyafashije abatari bake bize geographie na histoire mu Burundi. Twovuga nka Tradition orale et société du Burundi, n'amarticle menshi cyane yagiye arandika ku bintu bitandukanye. Uyu munsi rero indamura bitabo gusoma twateguye
kimwe n'abarundi bose niko nabatumira abakunzi ba kahise, abakunzi b'imico n'imigenzo, abakunzi b'ibitabo, abakunzi b'ubuhinga mvabwenge bose uyu munsi ku mugoroba guherekeza 11 hajya ku kigo ca edition gusoma nyene kunamura bitabo gusoma turaza kuzirikana no kuraba ivyaranze Mworoha abamwize ababanye nawe zija kuba ari ntahero zidasanzwe umuntu wese rero ibimvuze urumva nibike cyane byateguwe kumure n'umuntu umwe muri benshi bazi Mworoha harabamuzi mu buzima busanzwe abamuzi nk'umwigisha abamuzi nk'umuhistoriye abamuzi nk'umunyepolitike bose kumure tuje guhurira hamwe turabe ico twozirikana mu buzima bwa Mworoha naho rero nuvuze nikaze nta kiguzi kwinjira ni ku buntu no kuzirikana rero uyu mutama agiye afite byinshi yakoze ngo kumure aho yarageze natwe bitubera imbarutso yo kubandanirizaho turabe ko natwe twokora ivyo apfuye atarakora. Kazoza FM, be your own boss.